mugira mukurikirane ikiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tugiye gusangira amajambo y'Imana avuga ngo ikanguro ku bakristo kw'isi yose. Ikanguro riraje kw'isi yose kugira ngo rikangurire umuntu wese yipfuza kwakira ubwami bw'Imana, kuko Yesu Kristo agiye kugaruka bidatevye. Rero ikanguro riraje kugira ngo wewe witeguye ubwami bw'Imana witegure kwakira iryo kanguro, kugira ngo umukristo wese ahari hose yicare yiteguye. Ndagira ngo ubwire yuko iri kanguro rije kuri wewe, rije ku bantu b'iki gihe, kugira ngo risobanure abakijijwe n'abadakijijwe, kuko uno munsi benshi bitwa yuko ari abakristo kandi bakizera yuko bamaze kwinjira mu gitigiri c'abagiye kuba mu iryo kanguro. Ariko ndagira ngo ubwire ngo hari itandukaniro ry'umuntu yakangutse n'uwundi atarakanguka. Hari itandukaniro ry'umuntu yiteguye kwakira iri kanguro na wewe utararyinjiramwo canke na wewe wamaze kuryinjiramwo. Rero tugiye kuraba ubusobanuro buhagije busobanura impamvu canke igituma iri kanguro rije. Icambere, iri kanguro rije gukuraho ukwiyorobeka mu ishengero, aho usanga umuntu akora ivyo yishakiye, umuntu akicanga canke akiyorobeka mu bana b'Imana ngo nawe arakijijwe, ariko ukabura imbuto yama. Yesu Kristo yaravuze ati muzobamenyera kuvyo bama. Ayo majambo tuyarabire hamwe muri Matayo igihimba c'indwi duhereye ku murongo wa 15 kugeza 23. Haravuga ngo uburyarya siko gutungana, mwirinde abigira abavugishwa n'Imana, baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere ari amabingira y'inkazi. Muzobamenyera kuvyo bama. Mbega hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya canke insukoni ku bitovu? Nuko igiti ciza cose cama ivyiza, ariko igiti kibi cama ibibi. Igiti ciza ntigishobora kwama ibibi, kandi igiti kibi ntigishobora kwama ivyiza. Igiti cose kitama ivyiza kiracibwa kigatererwa mu muriro. Nuko muzobamenyera kuvyo bama. Umuntu wese amvumereza ati mwami mwami, siwe azokwinjira mu bwami bwo mw'ijuru atari ukora ivyo data wo mw'ijuru agomba. Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami, ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza vyinshi mu izina ryawe? Niho nzobajinjiburira nti ntaho nigeze mbamenya, mviraho mwabakora ibiziramwe. Aya n'amajambo Yesu Kristo yagabishije abwira abigishwa biwe ati abantu bose bita ko bakijijwe muzabamenyera kuvyo bama. Rero muri iki gihe abantu benshi bitwa abakristo, abantu benshi bitwa yuko bakijijwe, ariko ndagira ngo ubwire yuko hagiye kuza ikanguro. Iri kanguro rigiye kuza kugira ngo risobanure uwakijijwe n'ubutakijijwe. Ikanguro riraje kugira ngo abantu bose biyorobeka mu bukristo bose bagaragare, kuko ubu ni igihe cy'uko ubukristo nyabukristo bugiye kugaragara, hanyuma idini ry'ikinyoma naryo rigiye kandi kugaragara. Abemeye gusenga mu buryo bwa kidini bakemera gukurikira gakuku, bakemera gukurikira ubwinshi bw'abantu, bakemera gukurikira inyigisho zizimiza, abo bagiye kuja habona. Abemeye gukizwa kugira ngo bakire ubwami bw'Imana binjire mu bwami bwo mw'ijuru, nabo kandi bagiye kuja habona, kuko ntawodomeka itara ngo baryubuke kw'igisimbo, kandi igisagara cubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Rero Yesu aravuga ati muzabamenyera kuvyo bama, kuko abantu benshi baremeye maze bakurikira imigenzo n'imico y'abantu n'inyigisho z'abantu, bibagira ko Yesu Kristo yavuze ati ntawamura inzabibu ku munyinya kandi ntawamura insukoni ku bitovu. Igiti ciza ntigishobora kwama ibibi, kandi igiti kibi ntigishobora kwama ivyiza. Rero biragoye kandi ntivyoshoboka ko umuntu atarakizwa yoshobora kuzuzwa mpwemu yera. Ntibishoboka, umuntu atarakizwa ntashobora kuvuga ijambo ry'Imana mu by'ukuri bigaragara nk'umukristo, kuko niyavuze aravuga ariko
ariko ibyo akora bigaca bimugaragaza bikerekana ko ibyo ariko arakora bidahuye n'ibyo avuga. Rero iri kanguro rije kugira ngo risobanure abakristo nyakuri n'abakristo b'ibinyoma. Umuntu yakijijwe, umuntu yakiriye ikanguro arangwa n'ibi bikurikira. Icya mbere ni uko umuntu yakiriye ikanguro canke umuntu yamaze gukanguka arwanya icitwa icaha cose ku buryo agiteterereza ahibonekeza. Abonye icaha ntagikingira ikibaba, ntagicira icanzo canke ntiyemera kugiha ikibanza. Umuntu yamaze kwinjira mu ikanguro icaha agiteterereza ahibonekeza, ntahishira icaha naho ibyaha byoba biriko birakorwa nabi wabo mu nzu yiwe canke mu muryango wiwe canke mu babanyi canke mu bagenzi pfamfe. Arahaguruka akavyiyamiriza nk'uko Yesu yavuze ati mama na bene wacu n'abashiki bacu n'imiryango yacu nabumva ijambo ry'Imana maze bakarishira mu ngiro. Yesu Kristo yaravuze ati uwumva wese amajambo yanje akakora n'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Nk'uko hano tubona aya majambo Yesu Kristo yavuze ati umuntu wese amvumereza ati mwami mwami siwe azokwinjira mu bwami bwo mwijuru atari ukora ibyo data wo mwijuru agomba. Tubona ko benshi bazoza bavuga bati mwami mwami twakora ibitangaza, twasenda abadayimoni, twarira canke twanywera ku meza yawe, ariko Yesu azobabwira ati mviraho mwabakora ibiziramwe ntaho nigenze bamenya. Abantu benshi barahishirira icaha ugasanga bararobanura kuko basanze ibyakozwe n'abo bakunda canke n'abo iwabo canke n'abo bashize hamwe, akumva ko atohirahira ngo aritobore canke ngo yiyamirize ico caha kuko yasanze cakozwe n'abo mu nzu y'iwabo canke n'abo iwabo. Muri ico gihe rero Yesu Kristo aravuga ati muzabamenyera ku byo bama. Mu gihe utinye kudomako kuvuga icaha ngo nuko gikozwe n'abo iwabo canke n'abo ukunda, muri ico gihe ntabwo uba urinjira mu ikanguro. Muri iki gihe ni igihe kije kugira ngo umuntu yakangutse yemere guhaguruka kugira ngo agwane intambara nziza yo kwizera. Yesu Kristo yaravuze ngo sinaje kuzana amahoro mu isi ariko naje gutera inkota. Bisobanurwa ngo umuntu yipfuza kwakira ubwami bw'Imana, umuntu yipfuza gukanguka, umuntu yipfuza kwinjira mu bwami bwo mwijuru, umuntu yipfuza kwakira canke gusanganira Yesu Kristo agomba kwiyambura abagenzi babi, agomba kwiyambura ibyaha byose canke abamukwegera mu byaha bose. Tubuke ko igihe agakiza kakiza mu gihugu turibuka ko benshi barakizwa bagaheba inzoga bakaja kwihana bakaja gukizwa, kandi yarava muhira maze akagenda agakizwa, kandi agarutse baramugwanya ariko ntiyemera gusubira kunywa inzoga, ntiyemera gusubira guterekera, ntiyemera gusubira gusenga ibigirwamana, ntiyemera gusubira mu busambanyi, ahubwo yagaruka ashingira intaha abantu ati jewe singisubira mu kaboregwe, jewe singisubira mu kabare, jewe narakiriye agakiza. Yagenda araririmba inzira zose, yagenda na Bibiliya ahaja hose, yagenda arasoma Bibiliya, yagenda aravuga ubutumwa, yagenda arashingira intahe abo bahuye bose. Ariko uno munsi niwobaza umuntu ati bushingira intahe abiwanyu ubabwira uti jewe narakiriye agakiza ntimuzosubire kundondera muri ivyo. Muri ico gihe ni bake bemera gushingira intahe abiwabo ngo bababwire ko bakijijwe kugira ngo nabo bafate iya mbere. Rero bene data muzamenyera ku byo bama. Nimba ugomba gukanguka, nimba ugomba kwinjira muri kanguro rigiye kuza mu isi yose, haguruka utangure kuvuga, haguruka utangure gusemerera, haguruka utangure kuvuga maze ubwire abiwanyu, ubwire abukunda n'abagukunda bose, ndetse n'abatagukunda canke abakwanga bose ubabwire, ubaburire, ubabwire inkuru nziza y'agakiza kugira ngo nabo bakire iri kanguro, kuko rije gukangurira umuntu wese ahari hose kugira ngo yitegure gusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Icya kabiri, umuntu yamaze kwikangura naho yosanga ibyaha bishigikiwe na pastori wiwe arahaguruka akavyiyamiriza. Naho wosanga ibyaha bishigikiwe n'umupastori wawe canke ugasanga bishigikiwe n'abakozi b'Imana bakuyoboye,
n'abarongoye amashengero murimwo, tubona ko benshi bamaze kwemera kwitwa abakozi ariko bagashigikira ibyaha. Muri ico gihe turazi ko hari amashengero, hari amadini ashigikira ibyaha, hari amadini ashigikira akaboregwe, ashigikira inzoga ziborera, hari amadini uno munsi akiboregwa, hari amadini uno munsi bakibatiza mu mazi yo ku mutwe, hari amadini uno munsi bagishigikira ubusambanyi, hari amadini usanga bagishigikira ibyaha bitandukanye. Rero ugisanga abakurongoye naho bo bari abantu bubashwe canke bubahitse, ariko urahaguruka naho hoba mw'ishengero ukavuga ukatura maze ugasemerera, hanyuma wamara kwatura ukabivuga, maze umaze kuvyatura ukabivuga, mpwemu yera akaguha ijambo rishobora gutuma ubwira bariya abantu bose kugira ngo baburire ijambo ry'Imana, kugira ngo babwire ko Yesu akiza, hanyuma ubabwire barandure icaha, bakirandurane n'imizi, maze nawe ukaba wikuye ko urubanza kuri bo, kuko uba umaze kubaburira. Kuko ndagira nkubwire ngo umaze kwakira Yesu, umaze kumenya ico Yesu yagukoreye, uca utangura kubwira abandi ivyo Yesu yagukoreye, kugira ngo nabo batangure gukurikira vy'ukuri inzira y'agakiza badaciye mu buryarya. Ica gatatu, umuntu yakangutse naho yosanga ibyaha biriko birashigikirwa n'abategetsi bamuyoboye mu rwego rwa politiki canke mu rwego rw'igihugu, arahaguruka akavyiyamiriza nk'uko Yohana umubatizi yakoze kuri Herode. Twibuke ko Yohana bamuciye umutwe, yishwe kuko yemeye kwatura akagiriza, akavuga ko Herode yaciye mu kase, maze aramucura amukoresheje igikenye n'igitugu, kuko yari umukuru, yari umwami, ariko akora icaha kitemewe gukora mu bana b'Imana. Yacuye umugore wa mwene wabo, akora icaha maze yemera kwihagira. Ico rero cabaye icaha, aravyatura abivuga, aramuburira. Umugore yacuwe muka Herode ariwe Herodiya yaciye agira ishari ku munsi mukuru, niho yaciye asaba ko baca umutwe Yohana. Twibuke ko Yohana yarari mw'ibohero, hanyuma Herode atuma akabaza kumuca umutwe, bamwicira mu gasho mw'ibohero, bamuciye umutwe. Nagira ngo mfate umwanya wo kuremesha bene data n'ubwoko bw'Imana, kandi nagira ngo ndemeshe abavuga butumwa bose n'abakristo bose yuko ca gihe gishitse cuko umukristo wese ahaguruka akavuga ubutumwa bwiza. Haguruka wamamaze, ushingire intahe Yesu Kristo, umuyemera kugupfira, umuyemera kwikorera umusaraba. Twibuke ko n'intumwa zose zahuye n'ibibazo. Twibuke ko Petero bamubamvye bamucuritse, twibuke ko Paul bamuciye umutwe, twibuke yuko n'izindi ntumwa zose bahitanywe n'abitira Antikristo, abashaka gusengwa nk'Imana muri kiriya gihe c'intumwa, baremeye kwicwa bahorwa gushingira intahe Yesu. None rero namwe haguruka, isi yose, abakristo bose, ntimutinye. Hari benshi batanguye guhinda agashitsi, hari benshi batanguye kugira ubwoba, hari benshi batanguye kwibaza, bakavuga bati ntiboshobora kuvugira Imana muri ibihe bikomeye. Babona ivyaha birunze mu ishengero, babona abariko barakora ivyaha, bakanka kubabwira ngo kuko ngo bohava ngo basigara ari bonyene. Ugasanga umupasiteri canke umukozi w'Imana aratinya kumenera inda kugwara, aratinya kuvuga icaha ngo kuko ngo bohava basohoka rusengero bakaruta bagasigara bonyene. Ariko ivyo ndagira nkubwire yuko ivyo vyose vyarataye igihe, kuko igihe kirashitse aho umwe wese azoshika imbere z'Imana, azobazwa n'Imana ico yakoze. Rero mu Kristo haguruka, wature, uvuge, ushingire intahe Yesu. Haguruka ntutinye, haguruka wamamaze inkuru nziza y'agakiza, haguruka uvugire umwami wacu Yesu Kristo, haguruka uvugire Yesu Kristo, kuko arico gihe ciza co gukorera umwami Yesu. Ntutinye, ikanguro rigiye kuza muri iki gihe. Twibuke ko imbere yuko umugeni wa Yesu Kristo aza gutorwa mu isi, hariho ihamwa n'itotezwa n'igeragezwa tigezwa kubanza kuza guhiga abakristo. Muri ico gihe hategezwa kuza ikanguro rituma abakristo bikangura, rituma abakristo bashinga intahe, bituma abakristo bavuga ubutumwa badacishije ku ruhande. Muri iki gihe ntibishakirwa gucisha ku ruhande mu kuvuga ubutumwa, kuko niwacisha ku ruhande bizotuma atabantu bazotahura agakiza nyakuri. Rero utegeza kudoma ko icaha ukakivuga uko kiri, hanyuma abantu bagakizwa, bagatangura kwakira inzira y'agakiza, bagatangura kwakira Yesu Kristo.
Yohana umubatizi integuza ya Yesu yaravuga agasemerera, yaravuga ati nimwature mukizwe mwakire Yesu Kristo, ubwami bw'Imana burashitse, ubwami bw'Imana buri hafi, Yesu Kristo araje. Muri iki gihe naho ubutumwa buriko burasemerera buvuga buti nimwikangure, Yesu Kristo araje gutora umugeni wiwe, agiraze gucira imanza abanyabyaha no kugororera abamukoreye. Tugeze ku gice cya kane kivuga ngo umuntu yakangutse cyangwa umuntu yakiriye ikanguro aravyuka naho hoba mu gicugu gusenga Imana, kandi aguma yumva akwiye kwama asenga ayaga n'Imana yiwe, atanga amashimwe no guhimbaza udasiba nk'uko intumwa zakora basenga badahumeka. Umuntu yamaze kwakira Yesu, umuntu yamaze kwikangura, aravyuka no mu gicugu, aravyuka no mu ijoro, agasenga Imana, agasengera imitwaro, agasengera bene se, agasengera igikorwa c'Imana, agasengera ikanguro. Iri kanguro rigomba gusengerwa, urisengere, usengera abakristo kugira ngo boye gutinya, kuko abantu benshi baramaze kuja mu gihirahiro, baramaze gutinya gusubira kwatura canye kwemanga gushingira intahe Yesu Kristo. Muri aba bantu b'iki gihe bamaze kuba bahakanyi, batagishaka kwemera Imana, benshi baratinya. Rero haguruka uvyuka usenge nawe bamwijoro kugira ngo wikangure, maze usengere ubutumwa bwiza, maze ubutumwa bwiza bukwire mu isi yose, kuko ikanguro riraje. Igice cya gatanu kivuga ngo umuntu yakiriye ikanguro agendana Bibiliya ahaja hose, kandi akama ayisoma ikamubera umugenzi pamfe, yumva atobaho adasomye ijambo ry'Imana. Aho uja hose gendana Bibiliya, aho uri hose. Umuntu yakangutse, umuntu yinjiye mu ikanguro, yasanze adafise Bibiliya arikanga, maze agasubira inyuma akiruka akaja kwakira Bibiliya kandi akayisoma. Amaze kuyisoma ikamwigisha, ikamugaburira. Bibiliya nivyo byo kurya nyakuri, Bibiliya nivyo byo kunywa nyakuri, Bibiliya nibwo butunzi dufise hano munsi y'ijuru, kuko ibindi byose bizoshira. Ibi byose tubona bizosigara mu isi, amazu azosigara mu isi, imiduga izosigara mu isi, amafaranga dufise kuri konti canke muri banki azosigara mu isi, eka n'iyi mibiri yacu twishimiye izosigara mu isi. Ariko iri jambo ry'Imana ryo niryo rizodukiza. Ku munsi tuzohamagarirwa ko kuja imbere z'Imana, tuzogenda twitwaje iri jambo ry'Imana twumvise, nico cishimikiza canke icitwazo tuzoba dufise gikomeye. Rero nico gituma usabwe kugira ngo ugire igihagararo, ushikame mu ijambo ry'Imana, ureme mu ijambo ry'Imana, uhagarare mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikubere icishimikizo, rikubere icitwazo, rikubere umusima munyawo nyakuri. Igice cya gatandatu kivuga ngo umuntu yakiriye ikanguro akaginjira mu by'ukuri, agira umutwaro wo gusengera abandi, kandi yama afise urutonde rw'ivyo Imana imuha akorerako, ikaba ariyo imuyobora mu vyakora byose. Gendera mu rutonde rw'Imana. Umuntu yakangutse, umuntu yikanguye agendera mu rutonde rw'Imana, agendera muri gahunda z'Imana, agendera muri porogaramu z'Imana. Iyo asanze arimo arakora ikintu Imana idashima, arikanga, maze agasubira akaja ku mavi agasenga, akabaza Imana ati mbega Mana, ubwo sinayovye, ubwo sinahuvye, ubwo sinataye inzira, ubwo sinataye umurongo. Hanyuma Imana ikamwereka, ikamubwira umurongo ategerezwa gufata uwariwo. Igice kigira indwi kivuga ngo umuntu yakangutse cyangwa umuntu yakiriye ikanguro ntaba akigendera mu migenzo ya kidini, canke ngo arwanire ibiti canke ivyubahiro byamaze kwibasira umubiri wa Kristo. Aho usanga mu ishengero baramaze kwirukana mpwemu yera, bagasigara bayoborwa n'imigambi yabo ubwabo. Mu ishengero umuntu yakiriye ikanguro, umuntu yamaze kwikangura, ntatwagwa n'imigenzo y'idini, ntatwagwa n'ivyubahiro, ntatwagwa n'ibyo guharanira ibiti. Umuntu yakiriye ikanguro arasaba mpwemu yera ikaba ariyo iza mu ishengero, maze mpwemu yera akaba ari we abwira, asobanurira, atanga umuco, amurikira abantu bari mu ishengero, kuko mu ishengero benshi baramaze gusohora mpwemu yera, baramaze kumwirukana. Mpwemu yera ntakiri mu ishengero, baramaze kumusohora hanze. Birashagirwa ko wewe wikanguye, wewe wakangutse, uhamagare mpwemu yera aze mu ishengero, kugira ngo muri iryo shengero hongere kubaho
ijambo ry'Imana rivuga ridomako rigwanya icaha kugira ngo imigambi y'abana b'abantu yongere gutsindwa mu izina rya Yesu. Benshi bakora amanama mu buryo bw'umubiri aho kugira ngo ishengero riyoborwe mu buryo bwa mpwemu, ariko usanga bicara bagakora amanama bagatunganya imigambi yabo ngo niyo izoshobora kubafasha ingene bayobora ishengero. Ariko mpwemu w'Imana niwe agomba kuyobora. Dusanzwe tuzi neza ko mpwemu yera yamanutse ku munsi wa Pentekote kugira ngo ishengero riyoborwe mu buryo bwa mpwemu. Nico gihe ishengero ry'Imana ryatanguriye kugira ngo riyoborwe mu buryo bwa mpwemu. Rero nuno munsi ishengero ritegereza kuyoborwa na mpwemu yera. Nico gituma muri iki gihe c'ikanguro tugomba kuja ku mavi tugasenga Imana kugira ngo mpwemu yera abe ari we yinjira mu ishengero maze atangure gukoresha abakozi bayo, atangure gukoresha abayobozi, atangure gukoresha abavuga butumwa, atangure gukoresha uwo wese agomba kuyikorera. Nawe mu Kristo aho uri hose niwambare mpwemu yera, maze ubushobozi bwa mpwemu yera buba ari bwo bukuyobora, buba ari bwo bukurongora, buba ari bwo bukuja imbere muri byose. Hanyuma maze wikangure, maze ijambo ry'Imana rigendane nawe. Igice c'8 kiravuga ngo umuntu yinjiye mu ikanguro ntaba agihendwa n'ivy'isi canke ngo abe akigendera mu bwibone bwo ku mubiri canke mu myambarire yiwe. Umuntu yamaze kwinjira mu ikanguro, imyambarire canke imico n'imigenzo canke bya bintu byo kwishimira ibyo nyuma ku rukoba aba byaramaze kuba kure yiwe. Ntaba acirata umubiri, ntaba acirata iby'inyuma, ntaba acirata by'ububasha n'iby'inguvu, ahubwo asigara ayoborwa na mpwemu yera gusa, asigara agendera muri mpwemu w'Imana. Bisobanurwa ngo umuntu yakangutse yirinda kuba acambara nk'indaya canke nk'imaraya. Twibuka ko uko indaya kera zambara canke uko tuzi ko inyambaro z'indaya wasanga bambara amapantaro canke ugasanga bambara bwa buhuzu bwerekana imibiri yabo uko bakabaye. Rero umuntu yakiriye agakiza by'ukuri aririnda, kuko yaba ari umukenyezi canke umwigeme yakijijwe yirinda kwambara ibijanye n'abatarakizwa, aho usanga bambara amahereni, bambara amashene, bambara imiringa, bambara imishatsi y'imiteragirano, ugasanga barihindura ku rukoba n'ibindi vyinshi biyuzuzako, kandi ugasanga umuntu yaramaze kwiyonona. Ariko umuntu yakiriye ikanguro ivyo vyose usanga yarataye, ugasanga uwo muntu yaramaze guhinduka. Nubwo yoba yahora avyambara ubwa mbere, ariko arabita kubera yamaze kwakira Yesu akaba icari mu gisha. Wewe mwene data wahora uvyambara, wahora ubigenderamo kera, ariko uno munsi waramaze kubita, Imana iguhezagire. Nawe utarabita nubite, kuko ivyo vyose ni vya bindi bizokuza kwinjira mu ikanguro. Ntushobora kwinjira mu ikanguro wambaye iyo yindi mishatsi y'imiteragirano. Ntushobora kwinjira mu ikanguro wambaye uduhuzu twerekana umubiri wawe uko wakabaye. Ntushobora kwinjira mu ikanguro ukigendana vya bindi byose abisi biyambika ku matwi, kabisize iminwa yahindutse. Ntushobora kwinjira mu ikanguro. Iri kanguro tuvuga ni ikanguro rigiye kuza mu isi yose, ritandukanye umukristo n'ubutari umukristo. Benshi bariyorobetse, barise abakristo ariko atari bo, ariko bagiye kugaragara, kuko ubunyene bidatevye hagiye kwinjira igihe gikomeye aho umukristo wese agiye guhagarara mu mugabane wiwe, agiye guhagarara mu ngabire ziwe, agiye guhagarara uko Imana yamuhamagaye. Niwemere rero guhagarara ushikamye, hanyuma urwanye icitwa icaha, mbere n'igisa n'icaha ukirwanye. Nimba ugomba kwinjira mu ikanguro by'ukuri, ndakuraritse ngo winjire mu ikanguro rigiye kuza mu isi yose. Mu isi yose hagiye kuza ikanguro kugira ngo urwanire ubwami bw'Imana, urwanire ubukristo, urwanire umuhamagaro wahawe. Umuhamagaro wawe Yesu Kristo yaramaze kugupfira, Yesu Kristo yaramaze kugucungura. Igisigaye nuko nawe uhaguruka ugashigikira incungu ya Yesu Kristo yagutangiwe, hanyuma nawe uhagarare maze urwane intambara nziza yo kwizera. Mu kurangiza igice c'9, umuntu yakiriye ikanguro muri we aca ahinduka umuvuga butumwa, akagenda avuga ijambo ry'Imana, yongera ashingira intahe Yesu kugira n'abandi nabo
bakizwe maze baze kuri Yesu Kristo. Umuntu yakiriye agakiza, umuntu yikanguye, umuntu yakiriye ikanguro, agenda abwira abantu ubutumwa bwiza. Tubuke ko wamaze kwakira Yesu, wamaze gukizwa, uca utangura gushingira intahe abandi, ukababwira ibyo Yesu yagukoreye, hanyuma nabo kugira ngo nabo bakira agakiza. Uwakiriye Yesu Kristo rero aca ahinduka umuvugabutumwa, aca agenda yamamaza inkuru nziza y'agakiza. Nuko rero twibuke ko muri iki gihe benshi bagomba guhaguruka kugira ngo bashingire intahe Yesu maze bamuvuge hose, kandi benshi abazonesha ca gikoko bazokineshesha gushingira intahe Yesu Kristo no kuvuga ijambo ry'Imana no guhagarara bashikamye batazungazungishwa n'imipfunda isuriranya, kuko tubona ko ari igihe gikomeye cyo kwikangura, n'igihe gikomeye, n'igihe gishitse cy'uko umukristo wese yikangura maze akambara ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Haguruka rero uvuga ubutumwa, haguruka rero wikangure, haguruka rero utware ubutumwa bwiza, haguruka rero utangure gushingira intahe abandi, ubabwire ko Yesu akiza. Muri kano kanya tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana ikugirire neza maze ikwambike ubushobozi, yongere kuguha ikanguro, yongere kuguha kwiyambura ivyo byose byahora bikuremera kera, byakubujije kuvuga ubutumwa by'ukuri, byakubujije kubahuka, kwatura, kwemanga, maze icaha ukaciyamiriza ugihereye mu mizi. Rero usenge, usabe Imana igufashe, ikongere inkomezi, ikongere ububasha, hanyuma ikwambike ikanguro, kuko ikanguro riraje. Ikanguro riraje mwene data. Nuko tugiye gusenga, witegure, hanyuma dusenge Imana kugira ngo yongere kutwambika ikanguro muri ibihe bikomeye by'imperuka, muri ibihe dutegerezwa guhaguruka kugira ngo twongere gukwiza ubutumwa bwiza ku isi yose, twamamarize Yesu Kristo, tubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza, kandi abemera bakizwe, abatazokwemera nabo bazotsindwa n'urubanza. Reka duce bugufi maze dusenge Imana yacu. Imana yacu igira neza, Imana yacu irera, Imana yacu iragororotse. Urakoze Mana Data ugororoka, mu izina rya Yesu Kristo turongeye gushima no gukenguruka kubwira ikanguro rije mu isi yose. Ikanguro rirashitse, riraje kuri wowe wese, riraje muri ibi bihugu byose. Ikanguro riraje rihereye kuri aba bose bakijijwe. Nanje ndagomba kwirikanguro rihera kuri jewe, kugira ngo rikanguro maze ndaryambare, maze rinze ko nanje ninjire mu iryo kanguro, kandi iryo kanguro ritume Mwami wanje Yesu Kristo ndakuvugira, ritume ndagukorera, ritume ndagushingira intahe muri kino gihe c'imperuka, kugira ngo irikanguro ryongere kugira ubushobozi ku bantu bose. Mwami irikanguro rije kugira ngo ritandukanye abapagani n'abakristo, ritandukanye abakijijwe n'abatarakizwa, ritandukanye abejejwe n'abatarezwa, kugira ngo uwumva ko atarezwa nawe yezwe. Mwami ndakwinginze kugira ngo irikanguro ryongere gukora umurimo waryo, ryongere gukora igihugu caryo muri ibi bihugu aho umwe wese ari, mu bihugu ku isi yose. Mwami ndasengeye ikanguro ku mugabane wa Amerika, ndasengeye ikanguro ku mugabane wa Afrika, ndasengeye ikanguro ku mugabane wa Aziya, ndasengeye ikanguro ku mugabane wo muri Europe, ndasengeye ikanguro ku mugabane wo muri Australia, ndasengeye ikanguro ku bagabo no ku bagore, ndasengeye ikanguro ku misore n'inkumi, ndasengeye ikanguro ku batama n'abatamakazi, ndasengeye ikanguro kuri wowe wese yipfuza kwinjira mu ikanguro, ndasengeye ikanguro kugwaruka, ndasengeye ikanguro ku bakiri bato, ndasengeye ikanguro ku bakozi b'Imana, ndasengeye ikanguro mu baririmbyi, ndasengeye ikanguro mu bajenama, ndasengeye ikanguro mu bakozi b'Imana, mu barongozi b'amashengero, ndasengeye ikanguro kuri bamwe bari mu byumba by'amasengesho, ndasengeye ikanguro kuri wowe wese yifuza kwinjira mu ikanguro, maze Mwami bahaguruke bameze nk'ibishirira, wongere gutwara ubutumwa bwiza, maze wongere gushingira intahe Yesu, maze winjire mu ikanguro by'ukuri, kuko Yesu Kristo agomba kuza gutwara umugeni wiwe. Urakoze Mwami Yesu, ugomba kuza gutwara umugeni wawe, uragomba kuza kudutora, uragomba kuza kuturaba. Isi yitegure gusanganira umwami wacu Yesu Kristo, ari we Mesiya, ari we mwami w'abami. Urakoze Mwami wacu, gira neza,
ndagushimiye kubwira ikanguro rije kugira ngo rize maze uwo ari we wese yiteguye kuryakira, abatoranijwe bose maze tuze dusanganire umwami wacu Yesu Kristo, maze uzosanga amatara yacu yaka twiteguye kugusanganira by'ukuri. Urakoze, ndabigushimiye, nushimwa nuhabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwariko mukurikirana ikiganiro Bamaso ntihagire ugutwara igisibo cawe, mwagiteguriwe kandi mugishikirizwa na Mbonimpa Abeli. Mwese ndabifurije amahoro y'Imana.